gushimira kutanya kuba ambasaderi atubariye abanyeshuri biciwe ngaha ikiremba abanishe barazwi hariho abakiriho hariho abapfuye benone muri tambire mokre ko nabonyemo ijambo pardon na responsabilité ko tumaze kuba tubona aba responsable bo mu rwego rw'abariho muzobashyira habona kugira ngo basabe n'ikigo kugira ya pardon ize gukora mu gihe mutoye abantu bishwe hakaboneka n'umuntu yabishe uwo muntu yabishe akaba adashaka gusaba imbabazi n'icyo gihe umugwi severe uca ukora iki? Bumvise yuko turazi kumwe mwadusiguriye aba bantu bishwe muri icyo gihe cy'irindwi na kabiri ubutegetsi buba bwari bubifisemo uruhare kandi harimo bamwe bakiriho bari muri ubwo butegetsi. Iyo muhuye nabo mubahanura iki? Ikindi kibazo kigira kabiri ndashaka kumenya mwebwe ndabona ambasaderi n'umukurambere n'inyenda muvano ya nyogo ubwo bwicanyi irindwi na kabiri. Ikindi kibazo kigira gatatu navuze muti bibaye ngombwa muzohanagura amarira ababuze, mbega abo babuze bazohanagurwa amarira n'ababiciye cyangwa bazohanagurwa amarira n'indongozi dufise, ni ukuvuga leta? Nimba barimo bamaze kutubwira ko abantu bakoze iryo bara bamwe bazwi abandi bapfuye, ese abo bazwi bazoshyirwa imbere y'ubutungane? Twanahiriwe mwana bajeje bamwe muri twebwe ati mbere niba babasize imbere ngo bacire urubanza ruke, ese ubutungane nabwo buzobacira urubanza ruke? Ikibazo kigira kabiri cyari iki mugenzi wanjye nawe nyine yaravuze abo bantu babiciwe cyane cyane ndavuga kuri abo banyeshuri bishwe inzirakarengane. Mwatubwiye ko umaze kuronka amadosiye 101 y'abo banyeshuri aho bava n'ababyeyi babo. Mbega iki muba mwarateguye kugira ngo muzoshike kuri abo babyeyi babuze? Kuko baravuga mwatubwiye ko hariho pardon na responsabilité no kurekuranira. Je ndavuga nti cyane cyane abo babyeyi nabo nyine mwakubashikako mukababwira ingene vyagenze, kumbure wowe bari gutanga pardon gusumba n'abandi. Ese hari ikintu mwaba murategura kugira ngo muzoshobore kubashikako nabo nyine babone ko mushobora gutanga? Ngira ko abantu baza kuduha amakuru bafise ubwoba, bamwe baratubwira bati mbega ndabivuga aho tubana ejo bizogenda gute? Twebwe rero natwe muri tere ntituri twenyene, inzego z'igihugu zose wiyumvira ziri kuri terederiyere kandi ntiziboneka. Mwanyumvise muri iki kirori gute? Inzego z'igihugu zose zikenewe kugira zishigikire igikorwa cacu ziri muri tere kandi zikeneye kuboneka. Sabedi kwa n'ushatse gutera ubwoba abo baje kugira témoignage aramumenya akavuga ati ziriko akora siki, arabikora ku wa mbere, arabikora ku wa kabiri, bwa gatatu arama message baciye kuri sambere, baciye kuri umutekano, baciye kujejwe iperereza, baciye ku mushingantahe. iyo tumaze kwicamo Makamba, Rumonge no ngaha. Uyu mugambi wa severe w'igihugu wavuye Arusha ukinjira mu bwirwa shingiro na constitution mu ngingo ya 3 niba nihenze uvuga ko la CVR n'est pas un appareil judiciaire, CVR z'ubutungane. Mugabo wewe uvuze uti ntabwo ubutungane yadekora ubutungane, ubutungane bwakira na CVR barakuyitse. Severe z'ubutungane, Severe yifuza kumenya ukuri, Severe yifuza kumenya abana bishwe
bazize iki, bangana iki, bahowe iki, bafatwa gute, mbega babigize bari bande, mbega bakisha abandi ni bande, mbega ibyo byose biri mu ngingo ya 6 ya ya loi de novembre 2018. Vérité au service de la réconciliation. Ariko hagati ya vérité na réconciliation nabonye abagabo nashizemo le pardon gusaba ikigongwe, nashizemo hagati gutanga ikigongwe, nashizemo hagati gutanga impozamarira, nashizemo hagati kurehabilita, gusubiza agateka abishwa bamenja, nashizemo hagati kumenya victime, nashizemo hagati kumenya auteur. Ibyo rero niyo mashati ya sibere. Hanyuma ikigongwe bakigusabye wowe ushaka kwitanga, ubundi bikabonanira kwitanga, siko? Kuko abantu niturebe kumwe, ni nk'uko kugisaba uyashobora kugisaba pasirema, ubundi bikamunanira akaguma bagize akanyarigamwe. Si kera birakoze barambeshera kandi ubwo barambeshera abantu barenga 30 bo ku mutumba barakubonye ubikora. Ngira maze kwa mu ni gatore basaba na muzinzi gatore wewe ukuzwe n'abapatiri 3 n'abapasitori 4 n'abapfa 8 n'abatutsi 7 n'abahutu 9 yuko bakoze iki bose bagisaba y'ukweshera kuko ibyabaye bimwe byaba ku murango. Donc ukuri urashaka kudukana kuwa mbere kwa gatatu ariko kuwa kane uravuga uti none bikoze n'ishuri n'abategetsi b'hejuru. Aho tugeze naho icyo bita audition y'ibwirizwa kumviriza naka. Umunsi wa mbere tumakiriye agahakana ubwa kabiri akemera dukeya, ubwa gatatu avuga ati njye nabarashe. Urumva ko bari kumwakomanya, ni umwaka kumwakomanya kuko biragoye kwemera iki. Ifo bidone lota ku mwanya kandi abantu baratumugisha bitwa ko babikoze basanga amakuru yabo tuyazi bagatangana. N'uwibye impene, n'uwibye imashinakuze, n'uwibye radiyo, n'uwahogoroye urwagwa mu muryango ABC. None twe tuvuye Bujumbura twebwe n'abandi n'abene igihugu ku mitumba mu makaritsiye. Donc abo bantu bavuga no rwakomanya, abatinya kuvuga pardon rwakomanya, abatinya gusaba pardon rwakomanya. Ifo rero twamana niyo processus ndende. Abanyeshuri bishwe ikirema cya buri. Comment traiter les présumés auteurs n'ababyeyi babo? Koma abanyeshuri bishwe kubera abanyeshuri bo muri kaminuza bigaragara umuco barahagarikwa. Tuvuge mu gitondo saa 2:30 hatwaga 35 n'akarorero, ikagaruka saa 5 igatwara 22, ibi ikagaruka saa 8 igatwara 35. Mani bizi unakuwa chemu. Hanyuma umudirektere w'umusubirima aja gukurikira bashaka ko asubira inyuma rira imishatsi yarayikorotse. Imishatsi yarayikorotse. Abo rero babikoze bakiriho nabo nyine kugira dialogue. Mbega barashobora gusaba ikigongwe, mbega barashobora kwemera ko babikoze, mbega barashobora gusaba ikigongwe mu miryango, mbega mu byo bibye icyo bita piye, mu byo bahabaye icyo bita gusezisa
ibyo bitawe de superiori barashaka kwisubiza watwaye imangazini ya Berahino, watwaye imangazini ya Misigaro, watwaye umuduga ya Bendanunguka, watwaye imashini akundre ya Dismas. Mbega ko imangazini tukiyibona uzoyisubiza ryari? Mwebwe muri province icyo tuvuga urabizi biyane kozira beke abavyeyi na leta ziko ivyo nivyo tujera. Mbega iy'amangazini abantu bose bazi ko yari iyo kwanaka abahutu n'abatutsi, ubwo nibo bayisubiza abana bihiwe. Wasi icyo twita problematike severe ikorera umuduga wo warashaje bw'imangazini iracahagaze, abana bo yapfuye baca imbere y'iyo magazi iminsi yose. Imanza baraburanye gushika bigasambura amanza zugu kandi muri Bururi hari abamaze gusubiza izo magazi haheze imyaka murabaza y'amatandatu. Nibyo je n'abazi urugero bimatana mu majambo make ni processus neza waweje kandi peace igihumbi kimwe majana umunani mirongo inani na gatanu ubu dukora ku mirongo ibiri na kabiri yakurishure ndohora iminsi ari hehe iyo muze 72 ibihumbi turakorera ariko tumaze gukora kuri 65 69 71 kuri mwega muri jeune de 65 harishwe abasirikare bitwa bashaka gutembagaza ubutegetsi. 69 habaye iki abantu badepite et ça c'est l'inverse. Et 69 ama 65 badepite. Ibyabaye ama 72 turiko turabikorerako. Ibyabaye après 72 tuzovyataka 80 ntega barangara. None tuwa n'imyaka y'ingwano byose muri mission zacu. Ikigoye kumva nka mwebwe mukiri bato cyane n'abandi bakuze ni ukuvuga mbega ni kuki muri 72 yishu n'imwe 72 iyo crise yafashe ikica abantu mu gihugu cyose. Bururi barapfuye, Makamba barapfuye, Rutana barapfuye, Kabuza barapfuye, Kiga barapfuye mu gihugu cyose. Hanyuma tubikorera ko amplitude kubera abantu baciye mu benshi bariko barasaza ari ni filime barasaza